Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Josiane Muzaneza. Turi ku munsi wa kane igenekerezo rya 13 ndamukiza umwaka wa 2023 kazi nshuti namwe bakunzi ba RPA mu makuru twabateguriye yagizwe hanini n'izi ngingo zikurikira. Ingeso yo kwitiranya amabanga y'urugo n'ay'igihugu biriko biratandukira ibindi bisata ugezweho ubu ni urongo ibanki nkuru y'igihugu yajanye mu rugendo rw'akazi n'umutambukanyi wiwe kandi hakoreshejwe uburyo bw'igihugu ni mu nama ijanye n'ivy'ubutunzi ku isi iri kibera mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Udukoko dutebwa bunyongori turageramiye imirima y'abanyagihugu bo mu ntara ya Gitega aho bigeze ubu abanyagihugu baho batinya kuzohava bicwa na kigoyi kuko aho utwo dukoko tugeze ibitegwa byose bibora bitarashora muraza kubikurikira murano makuru nayo nkuko bisanzwe ku minsi yose ya kane igice ca kabiri c'amakuru cahariwe ikiganira ko hambere uyu munsi tukabandanya n'igice ca gatatu ari naco ca nyuma kibabwira ku buhizi bw'abami bagiye bararongora Burundi hamwe n'ingene imbi Burundi bufise ubu zagiyeho aya n'ayandi ni mu kanyisase baramutse nongere ndabahe n'ikaze mwidonido. Ndasubiye kubaramutsa hano makuru tuyahere mu gisata c'umutekano aho hari ikiziga c'umuntu w'umugabo catowe mu gatondo ko kuri uyu wa kane impande y'ikigo ca kaminuza co mu Kamenge. Ico kiziga ngo catanguye kubonwa n'abantu bariko bararengana baca batabaza igipolisi kubwo amakuru twahawe n'abakibonye ngo ico kiziga cari catanguye kononekara aho kiri hanuka ndetse hari n'urusazi. Igipolisi kijejwe gukinga impanuka hamwe n'abakozi bishira hamwe kwa Rouge akaba aribo bafashije mu gukura ico kiziga aho hantu aho cari naho harapomwa. Mu bijanye n'umutekano nyene urunani ruhurikiyemwo imigambo itavuga rumwe n'uri ku butegetsi gwiyemeje kugarukira iyubahirizwa ry'amasezerano ya Arusha Sefora Arusha mu mfunyafunyo ruranegura ubwicanyi bubandanya kwibonekeza mu Burundi yafatiye ku bantu indwi bishwe mwiyinga riheze. Jean Bosco Rwigemera icegera c'uburongo y'ugo runani avuga ko ivyo ari ingaruka z'inyigisho n'amategeko vyahawe imbonera kure hamwe na bamwe mu nzego z'umutekano. Umvirize Jean Bosco Rwigemera n'icegera c'uburongo y'urunani Sefora Arusha. Ubwicanyi buguma buvugwa hirya no hino mu gihugu aho ibiharuro vyerekana nk'akarorero batatu bishwe mu ntara ya Karusi umwe mwibohero rikuru rya Mpimba kandi ari mu minwe y'abajejwe umutekano bo muri iryo bohero nyene kurasa uwo mufungwa akarenga ku mpanuro z'abariko baramira harimwo n'abandi twumva batowe ibiziga mu zindi ntara twumva ubwicanyi nk'Umuramvya mu Kayanza Ingozi na Bujumbura. Ikibazo rero nyamukuru ni kubera iki ubwo bwicanyi budahagarara. Ubwicanyi burya bwarigishijwe imbonera kure kenshi arizo zihungabanya umutekano zikora ivyo zigishijwe. Iyo ubivye ugwanko nta kindi wimbura atari ugwanko. Yo ubivye amacakubiri afatiye ku bwoko canke ku vyiyumviro vya politike nta kindi uheza ngo wimbure cane cane iyo uri kubibwira iyo misoresore kuko ifata uko ngira ngo nta n'ubumenyi bukwiye bafise vyo kurimbura kugira babone kibereye n'ikitabereye. Abajejwe umutekano ahanini bavuye mu migwi igwana ntibigeze bumva ko ivy'intambara vyaheze ko bajejwe gukingira umunyagihugu uwo ari we wese. Benshi begamiye bakagendera ivyiyumviro vy'umugambwe uri ku butegetsi ariwo CNDD FDD. Uwo nawo washizeho intwaro y'igikenye imwe yaryogora duhure. Icegera c'umukuru wa Sefora Arusha navuga kandi ko ukudahana hamwe n'amatohoza atigeragira icashitseko atakindi biva ko atari uko ubutungane butigenga. N'ubu nyene dusubire twumvirize icegera c'umukuru wa Sefora Arusha Jean Bosco Rwigemera. Nta jambo rero ry'uhumure rihari, nta nyigisho z'amahoro zihari, kuko nta shaka rya politike yo gusasakaza amahoro n'umutekano rihari. Ubutungane ntibwigenga, buri mu kwaha k'ubutegetsi. N'ikimenyamenya iyo habaye ubwicanyi wumva ngo amatohoza yatanguye ukarindira ko ahera ugahebura. Iyo ni imvugo tumenyereye kuko
imaze imyaka myinshi. Abakora rero amarorerwa ni banyamugambwe kandi bigaragara yuko uwo mugambwe wabahaye ubudahangagwa bari hejuru y'ubutungane. Ingingo z'ubucamanza ntumenye iyo zifatirwa. None muri make hakenewe iki? Icambere nuko umugambwe CNDD-FDD wohindura ingendo ukumva yuko mu ntwaro ya demokrasi abantu bose badategerezwa kuja mu mugambwe umwe. Nureke imigambwe ingane imbere y'amategeko nk'uko ibwirizwa nshingiro ribitegekanya, maze igitsure n'iterabwoba bihere mu gihugu. Ugira kabiri, leta niyigisha amahoro, habe isekeza ryo kwigisha ku bana no gusoneranira, maze akajagari gategwa n'imbonerakure gahagarare. Ubugira gatatu, leta cyane cyane ubushikiranganji bujejwe umutekano n'ubujejwe ubutungane ni buhagarike ukudahana, uteye umudugararo wari we wese ahanwe hisunzwe amategeko yanditse atari yavuye ku mutegetsi kanaka. Ubugira kane, mwajejwe intwaro kuva hejuru gushika hasi, ivyo bakora, ivyo bavuga bisunga amategeko ku nyungu z'umunyagihugu uwo ari we wese, bavavanure n'akajagari ko kwisunga inyungu zabo bwite. Ubugira gatanu, ingingo zibereye z'ubutungane nizifatwe maze zishigwe mu ngiro. Mu bijanye n'agateka kazi na muntu naho umupolisi yarayishe umunyororo kwiboherera rikuru rya Mpimba hamwe n'urongoye iryo bohero ngo bategerezwa gukurikiranwa n'ubutungane. Byashikirijwe na Germain Rukuki arongoye ishirahamwe giyemeje gushigikira abaharanira agateka kazi na muntu bagiramiwe ESDDH mu mfunyafunyo y'Igifaransa. Bizakabivuga yisunze ko uwo munyororo yarafunzwe bidakurikije amategeko atakagandagurwa n'umupolisi amufise mu minwe. Aha Germain Rukuki arasigura amategeko yahunyanzwe. Ejo haheze twaraye tumenyeshejwe n'umubabaro mwinshi umufungwa azwi ku izina rya Sheriff yaraye yishwe arashwe n'umupolisi acunga ibohero, ngo yoba yarashwe yagomba gutoroka kandi ngo niyanapfunzwe hakurikijwe amategeko kuko nta rupapuro rwo kumufunga rwari ruhari, ngo kandi yoba atani igitabo na kimwe c'abafungwa yoba yari yanditswemwo. Agace ka 8 mu itegeko ry'amabohero karavuga neza ingene umuntu yinjizwa mu ibohero, bigaragara ko atarupapuro na rumwe goba rwari ruhari rumufunga. Agace k'icenda k'iryo tegeko nyene karavuga yuko iyo abarongozi b'amabohero bafunze umuntu hadakurikijwe amategeko ko bakurikiranwa mu butungane bagahanwa, bakongera bagahanwa no mu kazi. Ujejwe igisata c'amategeko mu ibohero n'umupolisi ajejwe umutekano w'ibohero nibo bakira umufungwa mushasha bakamwandika mu gitabo c'abafungwa no mu gitabo c'igipolisi. Kuba atana hamwe yoba yari yanditswe bitwereka ko yarafunzwe hadakurikijwe amategeko. Germain Rukuki asaba umushikiriza amanza gukora amatohoza ku kuntu uwo munyororo yarafunzwe n'ingene yagandaguwe maze abagirwa n'icaha bakurikiranwe n'amategeko, umuryango wabuze nawo uhabwe indishi yakababaro n'ubunyene umushingwa manza Germain Rukuki. Kuri ubwo turasaba umushikiriza amanza ko yoheza akagira amatohoza ahanitse ku kungene yoba yarafunzwe. Turasaba yuko ayo matohoza yoyakora neza kuko turumva yuko ari ikibazo gikomeye cyane. Turamusaba yuko yotohoza n'ingene uburyo yishwemwo. Ndazi yuko abategetsi benshi baca batangura gushigikirana ukundi baronde ingene bakingira uwamwishe, ariko ikiboneka nuko uwamwishe yahunyanze amategeko bikabije, bikagaragara yuko ari muri bya vyaha by'indengera butungane. Turasaba yuko uwamwishe wamurashe amubona amufise mu minwe ko yohanwa hakurikijwe amategeko, kandi n'umuryango w'uwishwe kongera ugashumbushwa. Turasaba kandi yuko umugwi ujejwe agateka kazi na muntu n'ayandi mashirahamwe ajejwe ivy'agateka kazi na muntu yuko bokurikirana ico kibazo kuva mu ntango
gushika mu mpera ingene uwo mufungwa yinjijwe mu ibohero gushika yicwe. Turasaba kandi yuko abategetsi b'u Burundi bo mu butungane ko bogira amatohoza urutonde rw'abanyororo bose bafunzwe hadakurikijwe amategeko, ni ukuvuga bafunzwe ata mpapuro zihari bapfunzwe igihe kirekire batagira amadosiye, ko borekugwa vuba bwango ubunyene. Mu makuru ajanye n'intwari ibereye naho umukozi wa leta yahagaritswe mu kazi yagirijwe icaha kanaka bikagera n'ahapfungwa amezi arenga 6, umushahara wiwe uraheze ugahagarikwa kuko n'akazi yakora atabakigakora. Bishikirizwa n'umunyamategeko Maître Gustave Niyonzima amenyesha kandi ko iyo bishitse uwo mukozi afunzwe amezi arenga 6 akaguma ahembwa haba hari ibindi vyihishije inyuma. Dutege yompi Gustave Niyonzima yiza amategeko. Mu bisanzwe iyo umuntu apfunzwe agacirwa urubanza muri ico gihe akazi yahora akora haciye amezi 6 karaba nkagahagaritswe. Hama kuvyerekeye agahembo nako le salaire nayo nyene ntasubira kuyironka kuko yahora yaronka ayo mafaranga twita salaire ku bikorwa bayarangu. No muri code du travail niko biri baravuga ko le salaire la contrepartie des services rendus. Rero mu gihe atabari karakora inyabikorwa birwimvikana rero ko adashobora kubandanya aronka ayo mahera. Rero ivyo rero abandanya yahembwa no kuraba neza yuko atarabo baba yabarira bakavuga ko bakiri mu kazi ariko batakiri mu kazi, canke naho ugasanga ni ikindi kintu gikomeye kiri inyuma cinyegeje kumbura ati nuwo mu gambwi wacu dutegerezwa kubandanya tumukingira muri iyi nzira. Ivyo Gustave Niyonzima bishikirije inyuma yaho abakozi ba leta bagera kuri 2 bo muri komine Ruhororo mu ntara ya Ngozi bahagarikiwe bagapfungwa amezi arenga 6 ariko imishahara yabo ikabandanya isohoka ukuri kwamye. Muri ico gisata nyene ibibazo canke hirya yeje ubusuma mu mirima nibwiyongera abarundi ntibazotangare kuko umukuru w'igihugu ari we azoba yabukweze. Ivyo bishikirizwa na Emery Patrick Ndabwunze, umwe mu baserukira abarundi baba mu gihugu ca Canada bahurikiye mu ishirahamwe ya BC Montreal. Ni nyuma yaho Evariste Ndayishimiye avugiye ko abarundi atanzara bafise kuko ngo ubushonje yokwiba mu mirima y'abejeje. Emery Patrick Ndabwunze avuga kandi ko ico abarundi bari biteze ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari imigambi yofasha abarundi kuva mu bukene. Icambere na mbere agira mbanze mpumurize abarundi bene wacu bishwe n'inzara, baraye baturitse umukanda mu nda kubera badafite ico bafungura, baraye badafunguye kubera bahebeye akajumbu ka nyuma abana babo bariko barizwa n'inzara. Ndababwire yuko abarundi twese tutiyumvira yuko ari binebwe, turazi yuko bigoye kandi yuko bakora ivyo bashoboye byose kugira bashobore kugaburira imiryango yabo. Nongere ndababwire nti buraca ugacana yandi. Mu bisanzwe ijambo ry'umukuru w'igihugu rifise uburemere bwinshi cyane. Ejo rero tukumva ubusuma mu mirima bwiyongereye, ntituze dutangare. Umukuru w'igihugu yaraye arivumereye. Kumva umukuru w'igihugu avuga yuko mu Burundi atanzara iriho, mugabo tukumva yuko mu minsi heze umufasoni wiwe yahora muri Itali muri PAM gusaba imfashanyo, ni ibintu bitangaje. Umukuru w'igihugu yarakwiye kwegera abahinga bakaganira neza na neza ibiriko biraba mu Burundi. Ishirahamwe World Food Program yavuze ivuga yuko mu Burundi ibice 72 by'abarundi bishwe n'ubukene, ikavuga yuko ibice 57 by'abana bafise amezi 6 gushika ku myaka 6 bafise ivyo bita malnutrition chronique. Ivyo rero n'abahinga bagenda kubitera bakabiraba hanyuma bakavyandika. Umukuru w'igihugu yarakwiye kubegera bakamubwira iyo bakura ivyo biharuro hanyuma bakicarana kugira barabe ingene babitorera umuti. Ico kandi ariko cyanyuma nagira mvuge nicerekeye ico bakwita leadership. Umukuru w'igihugu niyo babona yuko abarundi bavuye hasi atawe n'umwe yo kwishwa n'inzara, nagira ndamubwire ave muri sokene rubuce, niyerekane imigambi ikugira abarundi bave muri iyo nzara, areke kuja aravuga yuko wewe abona yuko bishoboka. Nico bereye umukuru w'igihugu, hanyuma abarundi tuzohaguruka twese tumukurikire kugira turwanye iyo nzara. Nta muntu n'umwe ashaka kurara adafunguye canke adafunguriye abiyo.
Nababwiye mu camake y'ano makuru y'igihugu n'imiryango bisa n'ibisigaye vyitiranwa mu Burundi. Urongoye banki nkuru y'igihugu Dieudonné Murengera-Ntwari yajanye n'umutambukanyi wiwe mu nama ijanye n'ivy'ubutunzi kw'isi. Inama iri kibera i Washington muri leta zunze ubumwe za Amerika. Uwo mukenyezi atahahuriye n'ivyo bikorwa vy'igihugu ari muri urwo rugendo ku buryo bw'igihugu. Ni inkuru twateguriwe na Emmanuel Niyongeko. Izo nama zatanguye kwigenekerezo rya 10 kuno kwezi kwa Ndamukiza. Inama zitunganywa buri mwaka ni banki y'isi yose hamwe n'ikigega mpuzamakungu FMI, zikaba zerekeye ubutunzi, aho bavugana n'abaserukira ibihugu ibijanye n'ubutunzi bwavyo, imigambi hamwe n'uko bokorana mu ntumbero yo kurwanya ubukene no guteza imbere ubutunzi. Izo nama zikaba zitabwa n'abakorera mu gisata cy'ubutunzi bashobora gusigura ibifatirwako n'izo nzego ziraba ivy'ubutunzi kw'isi. Uburundi bwaserukiwe n'abantu 11, muri abo harimo umukenyezi w'urongoye ibanki ya Republika y'u Burundi BRB, akaba yaserukiye igihugu nk'umutambukanyi w'umukuru wa BRB ku ruhusha rwo kuja muri ivyo bikorwa, ico bita ordre de mission mu rurimi rw'ikinyamazuru, rwatewe kw'igikumu kwa 15 Ntwarante n'umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntahogwamiye. Umupfasoni Natasha Kigeme agira gatatu ku rutonde rw'abo bantu 11 baserukiye igihugu. Natasha Kigeme akurikira umunega wiwe Dieudonné Murengera-Ntwari ari nawe aramutswa ibanki nkuru BRB. Uwo nawe atangurirwa kuri nyarutonde n'umushikiranganje w'ikigega ca leta Odace Niyonzima ari nawe arongoye abagiye muri ivyo bikorwa. Ku masanamu ari ku rubuga Twitter rw'ubushikiranganje n'ikigega ca leta, umupfasoni Natasha Kigeme aboneka yicaye iruhande y'umugabo wiwe umukuru wa banki nkuru BRB, bari mu bikorwa n'abaserukira izo nzego ziraba ivy'ubutunzi kw'isi i Washington. Aho ni mu gihe amasoko yacu mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta amenyesha ko umupfasoni Natasha Kigeme atahahuriye n'ivyo bikorwa by'igihugu. Natasha Kigeme nta gisata na kimwe cy'igihugu yagiye aserukira. Mu buzima busanzwe naho akorera mu bigenga mu vy'ubudandaji. Imbere y'uko rugendo, amasoko yacu amenyesha ko umushikiranganje w'ikigega ca leta yoba yari yanse ko ashirwa mu baja muri ivyo bikorwa. Uruhusha ariko yoba yahavuye ahabwa n'umwe mu bakurira umushikiranganje ajejwe ivy'ubutunzi uruganda rwa RPA rutashoboye kumenya. RPA twarondeye Prosper Ntahogwamiye, umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi, ariko akaba atishuye ubutumwa bwacu. Emmanuel Niyunge. Ku bukene bw'uburyo nibwo butuma hanini ibwirizwa riduza agahembo k'abakukuruke bakoreye leta ridashigwa mu ngiro. Amakuru ya RPA ifise nuko amahera leta yemeye gutanga kugira iyo mpinduka ishoboke itarayatanga, iruhande yuko hari n'ingingo zishira mu ngiro nyabwirizwa zikibuze. Ines Gakiza arabitubwira mwizo nito. Ishigwa mu ngiro ry'iyo mpinduka risaba ingingo y'abashikiranganje babiri, ujejwe ikigega ca leta n'ujejwe ivyo gutegekaniza kazoza. Ingingo izotomora ingene abakukurutse imbere y'umwaka w'ibihumbi 2020 basanzwe baronka pension ishika ku 30 ku kwezi badugirizwa iyo pension yabo, kugira pension ntoyi nayo iduzwe ishike ku 30 ku kwezi, nkuko biri mu ngingo y'umunani y'ibwirizwa rihindura ingingo zimwe z'igitabo kijanye n'ivyo gutegekaniza kazoza mu Burundi. Leta yiyemeje gutanga buri mwaka amafaranga angana n'imiliyaridi 200. Abakukurutse kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 hashinzwe ko bahabwa pension ingana n'umushahara wa nyuma wose bahembwe, nukuvuga hakuwe ko gusa amakori, intererano yo gutegekaniza kazoza hamwe n'amafaranga y'akarusho kajanye no gusigaranira vy'imfata kibanza ugukurira mu kazi kuwabikoze. Ingingo ya 13 y'itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa 16 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2022 rivuga ingene ibwirizwa ritegekanya iduzwa rya pension ihabwa abakukuruke bakoreye leta rishigwa mu ngiro. Ivuga ko uwo mugambi uzoshigwa mu ngiro ku buryo bw'ibigo bijejwe gutegekaniza kazoza abakozi, leta nayo ikawufata mu mugongo kugira urame mu gushiraho ikigega cavyo. Ivyo bigo navyo ni INSS na ONPR. Inyuma y'umwaka ibyo bwirizwa ritewe kw'igikumu n'umukuru w'igihugu n'amezi 5 asohoye itegeko rivuga ingene rishigwa mu ngiro, leta nta rufaranga irabitangira. Naho rero iyo ngingo shikiranganje yosohoka, amasoko ya RPA yegereye uwo mugambi avuga ko ivyo bigo bitokoresha amafaranga bifise ngo biheze bimare kabiri. Ayo masoko avuga ko uwo mugambi mwiza ukudugiza pension abakukuruke ugoye gushira mu ngiro uko wategekanijwe mu gihugu nk'u Burundi. Uwo mugambi woba waratangajwe ushigwa no mu
mwibwirizwa abahinga bavyo ataco babajijwe. Arakoze Ines Gakiza mu bijanye n'imibano naho imfashanyo y'amafaranga yo gupanga inzu mu kiringo c'amezi 3 nigiye guhabwa umuryango umwe mu yakozwe ko n'imyuzure muri zone Gatumba komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura niba rutanise arongoye umugwi w'igihugu jejwe gukinga no gutabara mu gihe cibiza n'isibe avuga ko iyo mfashanyo izotangwa n'ishira hamwe mpuzamakungu OIM kazohabwa imiryango 380 iyo mfashanyo nayo ikazobafasha kuriha amazu mu kurindira ko inkombe z'uruzi rusizi zubakwa tumutegeyo imiryango 380 muri abo basuye guhura n'umwuzurira bazoronswa uburyo na OIM aho ku mezi 3 OIM izobaha umuryango umwe amafaranga angana n'ibihumbi 525 no kuvuga ibihumbi 175 ku kwezi ku muryango baje kurondera aho baba barapanze kugira ngo ayo mezi 3 aje gushikana muci aho muci amazi azoba yagabanutse kuko imvura azoba ari nkenya canke ataniye hari na cyane cyane kandi ko muri ico gihe yamadige tuvuga azoba yaramaze gutangura kubakwa imvura rero ikazoza kugaruka ku mutasuro amadiga yarubatswe kandi abantu bashobora gusubira rero mu zabo batekanye tuja dusigarana muri amasite abo muri mushasha ya mbere na mushasha ya kabiri abo nabo kubera yuko ibitigiri kumure bizo bazagabanutse tuja tuvugana nabo dusanzwe dukorana kugira ngo turabe ahandi ko bashira kuko leta yaratanze ibibanza mu Kabezi turafiseyo hegitari 5 imubindi turafiseyo hegitari 10 no mu Rumonge turafise hegitari 5 abantu rero hashobora kwakira imiryango itari mike ariko kubakira abantu ni igikorwa kinini gisaba uburyo bwinshi nico kwitondera rero tuvi Bujumbura tuje Giteganije na neza muri komine Giheta aho ibiterwa bimwe vyatewe n'inyongori zituma biborera mu kuzimu abarimyi baho bakaba bafise impungenge ko mu minsi iri imbere bashobora gutegwa n'inzara ni nkuru twateguriwe na Eric Niyonzima. Utwo dukoko duto bita inyongori tubangamira cyane ibiterwa bishorera mu kuzimu nk'ibijumba amateke imyumbati hamwe n'ibiraya abanyagihugu muri komine Giheta mu ntara ya Bujumbura bavuga ko ibiterwa vyatewe n'izo nyongori bibora uretse biteye mu mirima muri nyongori ziratera n'ibiterwa bimwe byo mu myonga abo banyagihugu muri komine Giheta batekewe n'ubwoba ko misiri imbere bashobora guterwa na kigoyi bivuye ku mwimbo mubi utewe n'utwo dukoko tubangamira ibiterwa vyabo kuko hanga kurimira ubusa bamwe mu barimyi baho mu Giheta ngo bararitse kurima abo banyagihugu basaba ababijejwe kubaronsa imiti yo gukingira ivyo biterwa mbumbarugo. Nkuko bisanzwe ku misi yose ya kanwi ni wa mwanya wahariwe ikiganiro ako hambere mu rukurikirane rw'ibikorwa bami bagiye barakora ngo igihugu kigira izina uyu munsi mu gice ca 3 tubabwira uko imbibe z'igihugu zagiye ziragabanuka nkuko zirubu kino kiganiro mugishikirizwa na Mahiange Irakoze. Ikiganiro cakahise amayagwa n'imihigo n'ibigendo y'ikirundi ako hambere mugishikirizwa n'abamenyeshamakuru ba RPA iminsi yose ya kane. Nkuko twabasezeraniye tubandanya urukurikirane rw'ivy'abami bakoze kugira igihugu c'u Burundi kigira izina kigere naho kiri uyu munsi uko abami bagiye barakurikiranwa ni nako bagiye barakora ibikorwa bitandukanye abo nabo ni umwami Ntare Rushatsi Cambarantama ari nawe yashize Burundi hamwe umwami Ntare Rugamba ari nawe yaguye imbibe z'u Burundi hamwe rero n'umwami Mwezi Gisabo nawe yatwaye mu gihe kitoroshe ni nawe yagwanye n'abakavantara intambara itari iyoroshe ivyo mukaba mwavyumvise mu gice twahereyeko mu gice ca kabiri naho twaganiriye kukungene iyo umwami aganutse avuye ku rugamba amahoro abo yaheza akikorako kugira abaribo bacungera imbibe z'igihugu twaravuze kandi ku bihano vyahabwa abagararije umwami uyu munsi rero mu gusozera turabira hamwe ingene imbibe zagiye zirashirwaho n'abo bami atarizo zikiriho uyu munsi
mwaravyumvise mu kiganiro giheruka hari bice vyagiye birakwa igihugu c'u Burundi bivuye ku gutsindwa k'umwami yatwara ico gihe. Aha twobibutsa ko umwami Mutaga Senyamwiza ari we yagondojwe igice kimwe co mu Bugesera gica cegukira igihugu kibanyi c'u Rwanda. Muti none zagenze gute? Mbega ibindi bice vyo vyakuwe ku gihugu c'u Burundi bigenze gute? Ni bande boba barabigizemwo uruhara ngo igihugu c'u Burundi kibe gifise imbibe tubona uyu munsi? Nshuti namwe bakunzi b'ikiganiro ako hambere, ngibi bimwe mu bibazo tugiye kurabira hamwe tubifashijwemwo n'umutumire wacu Niyongere Bonfils, umumenyesha makuru akongera agakurikiranira hafi ibijanye n'akahise ku Burundi. Marie Ange Irakoze nije turi kumwe kuri mikro, ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze. Uri radio shahu uri radio. Ndasubiye kubaramutsa. Abasubirizi b'umwami Ntare Rugamba hariho igice kinini batasigaranye cyane cyane mu buraruko bw'igihugu. Aha twovuga ku ntambara umwami Mutaga Senyamwiza yagwanye igihugu c'u Rwanda kigahava cegukira igice kimwe co mu Bugesera. Umutumire wacu Bonfils Niyongere aratwiganira ingene vyagenze. Igihugu c'u Burundi rero catanguye kugenda kigabanuka kiva ku buringanire Ntare Rugamba yari yaragihaye kigenda gisubira inyuma. Ubwa mbere kubera ko hari ahantu abasubirizi ba Ntare Rugamba batashoboye kugumana, aho ni nko mu bice by'uburaruko aho yari yarafashe ubu hari mu gihugu c'u Rwanda, kuko yari yarafashe no mu nkengera z'ikiyaga Kivu gushika ku izinga ryitwa Ijwi. Aho abasubirizi ba Ntare Rugamba ntibashoboye kuhagumana. Ahandi abasubirizi ba Ntare Rugamba batashoboye kugumana ni mu gice c'Ubugesera, aho bahavuye bagera ku ruzi Cohoha, kare baragenda bagashika ku ruzi Kagera ruca mu kiyaga Gweru rugaca rubandanya rugenda kuba Kagera kazokwisuka mu kiyaga Victoria. Urumva aho hose ntibashoboye kuhagumana, barashoboye kurwana n'Abanyarwanda, barasigarana igice kinini c'Ubugesera arico kigizwe n'intara ya Kirundo, bagarukira ku kiyaga Cohoha no ku kiyaga Gweru. Hanyuma umwami yitwa Mutaga Senyamwiza niwe yatsinzwe mu gice c'Ubugesera, arashwe n'umuntu yitwa Rutanda yava mu muryango w'Abagesera. Nico gituma mu Burundi iyo bavuze kugesera umugesera bavuze umuntu mubi, umuntu yica umwami. Aho niho rero abarundi batsindiwe mu Bugesera, ariko ntibatsinzwe nk'uko turiko turabivuga. Ntibatsinzwe, barashoboye kwakwa igice c'Ubugesera kitari gito, ariko barasigarana igice nabone kinini c'Ubugesera kuko baragumanye Shinge na Rugero. Iyo umuntu agumanye Shinge na Rugero no kuvuga ko Ubugesera bakibushobora kuburaba bwose, akaraba no ku inkiko z'Ubugesera zose bayazisigaranye. No kuvuga umwami w'Uburundi yasigaranye Shinge na Rugero. Uretse rero uko gutsindwa k'umwami Senyamwiza, hari n'ibindi bice vyagiye birakugwa ku Burundi atari uko butsinzwe, ahubwo bivuye ku masezerano yagiye arashirwa kw'igikumu yo kwagura ibindi bihugu. Naha nyene umutumire wacu aratubwira ivyo bisunga kugira bagabanye Burundi bongere bagure ibindi bihugu vyo muri Afrika. Ahandi batashoboye kugumana bitavuye ku kunanirwa k'umwami w'Uburundi cyangwa ingabo z'umwami, ni ibice byo hakurya ya Tanganyika no hakurya ya Rusizi batswe n'amasezerano, cyo kimwe n'ivyo ku gice uyu munsi kiri muri Tanzania, ico gihe hari muri Tanganyika territory. Ariko imbere yuko haba Tanganyika territory nta gihugu na kimwe kindi cariho, hari Burundi bwahana imbibe n'ubundi bwami bwinshi bwahavuye bushirwa hamwe bukitwa Tanganyika territory. No kuvuga rero ibyo bice haba hakurya ya Rusizi no hirya ya Muragarazi ntitwavyatswe n'ingabo zitsinze Uburundi cyangwa zirushije inguvu umwami w'Uburundi. Ivyo bice vyatwawe cyane cyane igice c'Ubuha n'Ubuyongwe vyatwawe n'amasezerano yashizwe ko igikumu n'ibihugu byariko bigabangana umugabane wa Afrika kugira ngo bavyunture, ivyo bita mu Gifaransa kubashira mu bukoloni.
ayo masezerano yabaye mu nama ya Berlin mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana umunani na mirongo umunani na kane na mirongo umunani na gatanu. Aho rero mu gushinga imbibe ntibaraba aho abantu bagera, ntibaraba aho abantu bageza, baraba inzuzi n'imisozi, ibyo bita les frontières naturelles. Nivyo bahagarukira ko bakavuga ati abadagi mwe muzogeza aha, abongereza bazogeza aha, ababirigi bazogeza aha, abafaransa bazogeza aha, gutyo ariko bagafatira no ku makuru bahawe n'abatasi. Mu batasi harimwo abaciye mu Burundi nka Livingstone na Stanley n'abandi, ariko hari batasi b'abafaransa nk'uwitwa Braza yari yaratase yinjira ku ruzi Congo, iyo bita Fleuve Congo, mu kugabura Afrika bakorera ku makuru y'abatasi babo abo bita mu Gifaransa les explorateurs. ni iki ryanje twese ni iki ry'abanyagihugu Uburundi co kimwe n'igihugu c'u Rwanda bwagiye burapfunwapfunwa ico gihe hariko hubakwa inzira y'indarayi biturutse ku masezerano rero y'ico gihe byasaba ko Uburundi butanga ubuhangaza ku ruhande rw'u Rwanda naho bagatanga igisaka. N'ubu nyene umutumire wacu aradufasha kubisigura ingene vyagenze. Hanyuma Uburundi rero bwagiye gupfunywa cyane cyo kumwe n'u Rwanda nuko bahavuye barusubiza ico gisaka mu masezerano yabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na cumi n'icenda, amasezerano bita Convention Hort Millénaire. Ico gihe Hort Millénaire n'amasezerano yakozwe kugira batange igice c'ubugufi n'igice ca gisaka, ubugufi ku Burundi aribwo buhangaza n'igice c'igisaka mu Rwanda, kugira ngo bubake inzira y'indarayi yateza kuva muri Afrika y'Epfo aho bita Cap igahura na Cairo mu Misiri. Iyo nzira y'indarayi rero niyo yariko irubakwa, baca bumvikana ko ababirigi bahebeye abongereza. Ico gihe no kuvuga iki, ingwano y'isi yose ya mbere yaheze, abongereza bahawe gutwara Tanganyika territory yahorana abadagi, ababirigi nabo bahawe kuva muri Congo Leopoldville yo yitwa Kinshasa y'uno munsi, bagafatanya u Rwanda n'u Burundi bakabifatanya na Congo. Ariko rero ubuhangaza baca babuha abongereza. Ku ruhande rw'u Rwanda igisaka yahavuye umugambi wo kubaka indarayi umaze gupfuba, umaze kutabandanya, abongereza bahavuye basubiza u Rwanda igisaka nikijya Kirehe n'ikijya Kibungo mubona uno munsi. Mu gusozera kino kiganiro umutumire wacu Bonfils Niyongere arerekana ahanini ico bacaratumye Uburundi butagarurirwa igice c'ubuhangaza co kimwe n'ibindi bice vyari ivy'Uburundi vyagiye biratwagwa atamasezerano habaye. Aha umutumire ananavuga umwizero afise ko impera n'imperuka igihugu kizokwisubiza ivyo bice. Ariko ku ruhande rw'u Burundi ntibigeze basubiza igice c'ubugufi aribwo buhangaza, ariyo Ngara yo mu ntara ya Kagera y'uno munsi. Nta wuzi catumye batasubiza ico gice, bagiye batanga insiguro zinyuranye, ariko nibaza ko ahanini abatwaye Burundi kubera umwami Mwambutsa yari akiri umwana, abari bamuhagarariye bo batavyifashemwo neza canke barabisavye hama ntibumvigwa. Ariko ico gice n'uyu munsi genda cafata kwa ico Burundi ko impera n'imperuka kizogaruka ku Burundi byanka bikunda ko n'igice catanzwe hatisunzwe amategeko canke ico catangiwe uno munsi kitakiri atawuvuga ikintu covuga ngo ico gice giteza kuguma ku gihugu ca Tanzania. No kuvuga ko uruzi Ruvubu ari bwo ruteza gutanga urubibe rw'u Burundi na Tanzania. Ikindi gice nibaza ko naco cyari gikwiye kugaruka ni igice ca Kigoma na Kasuru na Kagunga, kuko naho nyene n'abahaba bavuga ikirundi kandi bafite imico y'ikirundi nk'abarundi. Hanyuma igihugu c'u Burundi kikareka kuguma tuvuga, iyo abantu bariko baravuga Burundi bwacu ngo warapfunywe ntiwapfuye, ntibatahura ivyari byo. Ariko ngira ngo ubashiriye ngaha ukababwira ibintu barumva neza ivyagiye vyononekara, aho vyagiye bipfira. Umwami Mwambutsa biciye mu ikete ryanditswe n'umuganwa Baranyanka bari barasavye gusubizwa ubugufi mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itatu na gatanu, ariko baduserukira bitwa ababirigi mu vyo bita tutere ntibigeze biyumvira gusaba
ico gice c'ubugufi ngo gigaruke ku Burundi. Ivyo rero nivyo abazotwara Burundi ejo urwaruka ruriko rurakura bakwiye kumenya, bakamenya ko ico gice ari c'Uburundi, n'abahaba bakamenya ko ari abarundi, hanyuma ko impera n'impera uko umunsi igihugu casubiye kugira iteka kikagira ijambo mu makungu, ko ico gice kizosabwa kandi kikabika. Inshuti namwe bakunzi b'ikiganiro ko hambere nino ngaha duhereje igice ca gatatu ca kino kiganiro. Nizere ko mwumvise ibitari bike kubijanye n'akahise k'igihugu cacu. Ndabibutse ko kuva mu ntango ca kino kiganiro twariko tuganira kubijanye n'intambara abami bagiye baragwana kugira igihugu kigira izina. Mwarumvise ko umwami Ntare Rushatsi Cambaranama ari we yatumye Burundi bwitwa izina. Uwamukurikiye nawe yari Ntare Rugamba, ari nawe yaguye imbibe z'igihugu. Eka twaranaganiriye intambara itari yoroshe y'umuzo w'abakavantara yagwanywe n'umwami Mwezi Gisabo. Mu guheraheza twaganiriye ingene igihugu c'u Burundi kitahavuye kigumana imbibe zashizweho n'umwami Ntare Rugamba biturutse cane cane ku masezerano yashizweho mu kwagura ibindi bihugu. Murumvise kandi ko hakiriho icizere ko hari ibice bimwe bimwe igihugu cacu catswe bizotinda bikagaruka. Shimire cane mwebwe mwese mwari muduteze yombi. Nkengurukire ivyimvamutima umutumire wacu Bonfils Niyongere, umumenyesha makuru akaba akurikiranira hafi ibijanye n'akahise ku Burundi, yadufashije kuremesha uru rukurikirane rw'ibiganiro. Marie Ange Irakoze nije twari kumwe kuri mikro. Ndabike banuye, Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi naho ubutaha. Cari ikiganiro ako hambere, imigenzo amayagwa n'imihigo yabo hambere mubiragabanya ako hambere. Arakoze Marie Ange Irakoze. Nino ngaha makuru twari twabateguriye kuri uyu wa kane igenekerezo rya 13 ndamukiza umwaka wa 2023 aciye agarukira. Mwakoze mwebwe mwese mabiteze yompi, bakoze n'abagenzanje bafashije kuyatororokanya, nibagiye abahinga b'ivyuma batumya n'amatwi bashikira atagatosi. Jose Muzaneza nariko ndabashikiriza, ndabike bantu ndabifuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu. Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi naho ubutaha.